n'isoko ry'iterambere gukora bizobageza kure nayo kudakora biragatsindwa. Guhera uwo mwaka kugeza uyu munsi tuvugana, ibyo nabonye muri icyo gihe byinshi birandengeye, kuko hari abastar benshi bari bazi ko turi abastar. Yo mpaririza ndamutse mvuze ku muvyeyi ari Imana ya kabiri, ninde yo mpaririza? Nukuvuga ko je navuze ati umuvyeyi ni gute to Imana ya kabiri mu gihe avuze. Hello guys, aho mwakomeye. This is Auto5 Burundi. Kaba muri kumwe na Lions 257 official. Muri film zacu murahabona no mwita umustar, urabona ko ari mu BG, urabona ko ari mu Boga, urabona ko afise dread, ifunze bien. Turakora mu kizi. Amar. Jenda kuzi, abatakuzi bariko bagufikana ku kazina kwita. My name is Ndairagije Peter, but call me Tunda Love. Mu Kirundi. Tunda Love icyama cy'urukundo. Yego. Ndakuzi mu kazi kawe ka misi yose ku stari, ku busani. Yego. Bamba bigire nk'umusani. Cyane kwa ndirimbo tumenyereye cyane. Kunda kazi. Kunda kazi. Barundi kunda kazi. Gukora n'isoko ry'iterambere gukora bizobageza kure nayo kudakora biragatsindwa. Barundi kunda kazi. Gukora n'isoko ry'iterambere gukora bizobageza kure nayo kudakora biragatsindwa. Amazing voice. Ari ndishyashya sinzi ko utumije gato. Ndafise indirimbo uyu munsi twita umuvyeyi n'Imana ya kabiri. Hama reka mbayeho gato ego. Ndamutse mvuze ku muvyeyi ari Imana ya kabiri, ninde yo mpaririza? Ndamutse mvuze ku muvyeyi ari Imana ya kabiri, ninde yo mpaririza? Ndamutse mvuze ku muvyeyi ari Imana ya kabiri, ninde yo mpaririza? Ninde yo mpaririza? Ninde warakoze papa, warakoze mama, kugurugendo rwo kuza kwisi, nemera ko mwafashanije n'Imana. Ndagushimira mama ko nyibungeza metsendura yamara yama. Reka turabikire agajyose ngabara mwitama guys. Bavyumva ko bon afse sizo zonyina sindimbo zinshi simwe siziri zitatu, ariko kubera iki umuvyeyi iyo composition yaje gute? Nukuvuga ko umuvyeyi mu byo nabonye byose cyangwa mu byo nabonye byose, umuvyeyi nararavye ndasanga umuvyeyi hari icyo nomuvugaho. Nukuvuga ko nkimara gusanga umuvyeyi hari icyo nomuvugaho. Urabe nko gusanga umuvyeyi gutwara imbanyi guhera ku munsi wa mbere kugeza amezi 9 ya mare. Nukuvuga ko je navuze ati umuvyeyi ni gute to Imana ya kabiri mu gihe avuze we aramutse avuze ego ntivyoshoboka. Umuntu wabaye mu nda yiwe amezi 9 nuko umuvyeyi n'Imana ya kabiri. Hanyuma kunda kazi nayo yo composition yaje gute? Nukuvuga cyane iyo composition yakunda kazi uburyo yaje na cyane ubunebwe bwari bwabaye bwinshi muri twege gwaruka, aho wasanga ugwaruka gutungana ruriko ruvuga ati mbe basha ibi bintu biko biragenda gute, mbe ibi bintu uko byo babiri uyu muntu muri indirimbo ndamutse ntanze ubutumwa bwanje ndabicishije mu ndirimbo, mbe vyoshoboka ko ubutumwa bwanje butambuka? Nukuvuga naratanze ubutumwa mbona ibintu biko biragenda neza. Ndavuga ati rero reka kunda kazi kuko nahimirije abene Burundi bose gukunda ibikorwa
ego umusani kubera ko umusani bigorana kugira bo agire secret agire ibanga ni ukuvuga cyane igituma hamwe bigorana pito kurigira kuribika ahubwo ego ni ukuvuga igituma twe tutabika amabanga basi rimwe na rimwe urabona nk'ubu abenshi batwita abavuta bangi abanywa rumogi ni ukuvuga rero je nibwo no ndarunwa kameme sinogera ntakubariye kurunwa cyangwa ko ntarunwa ariko niyo mpamvu niyo nshatse kwigisha gutanga inyigisho yanje ndababarira twe aribyo dukunda kuvuga ati reka mbabarira sakindi ivyari kindi none muziki utanguye ryari tukuse tunyarutse ni ukuvuga umuziki wanje guhera 2017 umuziki ubwo rugendo niho nari ndarutanguye usibye yuko gusa nyene twabuze amahigwe ariko gusa uko biri kose sinshobora gusubira inyuma ego sinzigera ncyahunje nk'inkware ahubwo nzoca mu bibira nk'inkanga ego gushika ko baba ego muravyumva azoca andika muri comment azoca bon ntugomba gusubira inyuma ano Mwiyo minsi umaze mu rugendo rw'umuziki ni zahe mbogamizi n'ijya iterambere umaze kubona wotera nakamo urundi rwakora gukurikirana utaratanga umuziki ukarutera nk'intege yo kumva yoja mu rugendo rw'umuziki ni ukuvuga ko urugendo umuziki kuri jewe rusobanuye byinshi jicho imbere nambe cyo no himeza ugwaruka mbere uko mvuga imbogamizi reka mbanze ngira icyo no impano no kwehera ugwaruka no kuvuga ibintu byose icyambere no kwiyemera mu byo ukora kandi icyo womenya cyo ntuzukora ikintu witeze impembo mbere na mbere kuko iminsi myinshi cyangwa igihe cyose gukorera ubusa bitegezwa kuzobamwo na mbere yuko uzoshika kucyo ushaka ubwirizwa kuzobanza gukora byanyabyo hama icyo no kwitwa umuziki nacyo uyu munsi imbogamizi nazo twege guhera uwo mwaka kugeza uyu munsi tuvugana ibyo nabonye muri icyo gihe byinshi birandengeye kuko hari abastar benshi bari bazi ko turabastar bamaze kubona ko turabastar baratugikora umuziki baka nko mu makonseri bakatwemvita ariko twagera ku muryango bakatubwira ngo niwanze murihe ni ukuvuga urwo rugendo rw'umuziki imbogamizi ni nyinshi cyane gose kuko nk'ubu cyane cyane twagiye hari ahantu ntavuze nk'ubu nko mu minsi heza hari ahantu nigeze kwitaba bantumiye ngo ninze kugenda ngo ndaririmba urabona icyo nabonye ariko biracamo imbaraga zo gukora kuko bo nagiye nzi neza yuko ndi buririmbe mugana arahageze fucking yabayeho nagumye mpagaze mu afana bambona nk'imbono gusa navuze ati never nta gusubira inyuma sintegerezwa kuraba inyuma hanyuma n'ijya iterambere naryo umaze gushika kubavuga nti ibi ndabikesha umuziki no kuvuga iterambere ryo maze iryo nabankesha umuziki nk'ubu cyane cyane twebwe nta byinshi no gufakinga ubuzima urabona sinzi ko wowe uraba neza niba wowe uraba neza urabona urukweto ushobora no kumbaza ati mbe wambariye angahe ugashobora kumbaza ibi kuraraba ati mbega wambariye angahe cyangwa ati ibi byose urumva ego amafaranga yambaye azotwishyura muri content ya kabiri ego hama urabona ko cyane si bya bindi by'ibihararano reka mbanza ndabahe akandi kantu gato nyuma musanzwe mutatumenyereyeho ndibaza sitwatwana ibi byose sitwatwana ego hama ndibaza uko biri kose twebwe turiyitaho kabisa ego ati turiyitaho ego bo ugereranije iterambere ry'umuziki ndundi w'ubujumba musanzwe mukurikirana tukurikirana rimwe na rimwe ariko ego si cyane gose sikire mu Rwanda musanzwe mukurikirana wowe ntubyumva abantu bamupakani twe ni mpaka ego tukuma tuvutura hanyuma ni cyaje cyifuzo wumva ugomba kugera ko cyangwa n'ijya itandukaniro umaze kubona hagati y'umuziki wino mu ntara
hagati no mu gisagara cya Bujumbura? ni ukuvuga ko bavuga ko akarizo k'impene kiyagaho kihambije. Ni ukuvuga umuziki wo ngaha iwacu mu ntara si mubi gose, ni mwiza kuko ntaho twokwipfuza kugera tutakoze hahari. Haba ibujumbura canke mu ntara, nizera yuko ejo aha ku ntara dushobora kuzohagira heza tukumvikana ibuja canke no hakurya y'imbibi na cane cyane. Ego sawa, turagomba rero tuganirize urugendo rwawe mu muziki. Ego urugendo rwawe mu muziki ukuntu cyiyumviro caje, ukuntu winjiye muri studio ya mbere, wumvise gute? Ubwo rugendo niko tugomba kugera no munsi mugabo majambo make rimwe canke abiri. ni ukuvuga urugendo rwanje rwa mbere rwo kwinjira muri studio mbere na mbere, ingorane nabanje guhura nazo si zindi nizi. Habayeho abantu benshi baduciye intege, babandi bo kutubwira ati mbega uri kuraza muri ibi bintu ubona we bizovamwo. Ariko uko biri kose cyangwa uko byabaye kose tubiri inyuma, kuko ubwa mbere nkinjira studio ingorane ya mbere nabanje guhura nayo, kuko nahantu habatiye ubwoba gose, yaranteye ubwoba gose, sinogena ntababwiye kuko uyu munsi ahari ubwana haje ubwanwa. Uyu munsi ndakuze n'indugumbira bira mu birato. Ego n'indugumba yarabitse mu birato, ariko gusa uyu munsi ndavuga ati reka ahari ubwanwa, ahari ubwana haje ubwanwa. Ego hanyuma indoto yawe y'ibisazi ugomba gushikako ni dusangize. Niya indoto umva ugomba gushikako? Ni ukuvuga indoto yanje nipfuza kuzoshikako, ntabesha kandi n'Imana yo mwijuru buri uko ndiko ndasenga ndenza icyo bita gusaba. Mfise indoto yo kutazoba umuntu asanzwe. Ego umuntu adasanzwe mu muziki cyangwa mu bikorwa bisanzwe? Umuntu adasanzwe mu muziki, mu bikorwa bisanzwe, oya mu bikorwa bisanzwe sindimo, ahubwo mu bintu bikaze. Kuko ndamutse mbaye umuntu yoroheje nanje ubwanje nuba ngiye ngo ntitahura. Ariko indoto y'ibisazi nuko nzoharanira kutaba umuntu asanzwe. Ego nuwahe musani mu Burundi akwinspira, aguha inspiration? Ni ukuvuga inspiration yanje mu basani ndundi, Mutama Bface. Sindi buvuge babiri. Boniface. Sindi buvuge babiri. Boniface. Ego ndo inspiration yangu. Ego kiwe gashasha ni wowe uzi gashasha kugira kumve ko umukunda. Boniface namumenye cyane ku muziki yise uyu muziki afise featuring yakoranye na Natasha mugana bwo, kandi sindi bivugaho kaniniya. Ego hari akantu gatonyi kanyoheye kuriwe. Ego hindukira sishaka gukora, hindukira reka kongora ako urumva abasani nizo ako. Ego hindukira, ego hindukira baby. Hanyuma tugiye hanze, nuwahe musani wundi ukunda guha inspiration hanze y'igihugu cyacu? Manutse nko mu Rwanda. Ego hariho mutamanya kwigendera Jay Paul. Ego nawe nuwundi muririmbyi canke nundi mu star nakunze, kuko cyane usibye ko ibintu bigenda birahindagurika, nakunze hip hop cyane. Ego naramukunze cyane nawe Jay Paul. Ego cyane ko tubona indirimbo zawe zinshi ziba ziganjemo rap, R&B, nizindi mugabo rap niyo ibiri hejuru cyane. Ego rap niyo njyana yanje. Ego tutagiye kure, ni content yari ntoya gose, ariko areje ari hirya yejo muratubwira muri commentaire nimba mwaryohewe. Ejo tumugarukane kandi mwandike ibindi bibazo byinshi mwifuza kumenyaho. Ni Tunda Love, kunda kazi n'ibyo wamenyereyeho. Ego ciao hasta la vista.